aba ibintu byose bikorera muri no muryango ndakeka nakekeranije ko ari wabiteye nta mwanya ntafashe wo kubahanura wowe nka muri umunanje ukurira abandi icyo wakomeje gukora kwabaye kunywa inzoga utavanze n'amatabi urumogi ivyo byo ntuwita ku muntu jewe mukugwa wawe aho kumfasha guhanura barumuna wowe wa mbere mu kungwanya kirezo vya byose n'umushikanje ikararira wibaza ngo arikararira kuri ko data yapfuye cyangwa tudafise abavyeyi iyo tuza kubura abavyeyi yava tukigenga ruwe tukigengesera kubaha tukawubaha n'imico n'akaranga k'igihugu cyacu haramaze ko iherezo mbwira bihakomeza kugenda gute kumushikacu umaze kubona bikaza Maremo yose n'amakosa yanjye ukutamenya nagize yasabye ikigongo ku kamutoyi wanje ndetse no ku bwawe ndazi ko ndi umwana nta byinshi nzi nase kumva impanuro zawe mbabarira ndasabye imbabazi I'm sorry. Aba sinarimenyereye abahungu kenshi basaba imbabazi muhora mukoresha kagatima ngo agatima rogabo nubwo akatima rogoreka ataraboneka okay gashobora kuba gafite ibikoko byonyine jewe ubwanje naratahuye neza ko atawutega ibiganza ngo bakubiteko ndakubabariye nka mukuba Sante gaza byonezera cyane uhindutse gusumba kubimbwira gusa ku muntu keke aho bigeze je ndazi ariko biterwa ni ingendo mbi wowe wihaye kandi rwanda kama guheba yaba no gusuka mwambaye wari ukwiye kwambara neza kwikwiza mu kofi neza aba we nimba washoboye guhinduka bashika barabona ko batarahinduka nuko mvuga ni bashika kandi bashikanje ndiko nabafata nko menga mu rundi ruvyaro kandi mu ruvyaro rw'iwacu kwa data nije nabasigaranye nije nzosigura byinshi imbere y'Imana ndagutume muhungu uri muri umwanje umfashirize bashikanje kugira ngo bahinduke mu bandi boneka nagushikira hose Maremo cyo menyacho uri mukuru wanje byose bakubwimpamvu